nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi aje guha umubonano indongozi zitandukanye, indongozi zishika 4. Ubwa mbere rero yahaye umubonano umupfasoni Mary Porter Pechu asanzwe ari umuyobozi w'igisata c'Ibanki y'Isi yose kijejwe gufasha gushigikira gufata mu mugongo abanyamitahe Société Financière Internationale. Ico gisata uwo mufasoni akaba ahagarariye ico gisata muri Afrika y'ubuseruko, akaba rero yaraje ahanini ngo baganire na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi urongoye urwego nshingwabikorwa, amumenyesha cane aho bageze mu gufata mu mugongo abanyamitahe. Yari yaje mbere aje kwitaba ryahuriro y'abanyamitahe Muzinga Day, aho yashimye itunganyo ry'ico kigogwa, mbere agira kuvuga ati kubona inzego z'igihugu zifata iminsi 2 zikicara muri kijya gikorwa ni kimenyetso ntabesha ko leta y'u Burundi yahagurukiye ikibazo c'ubutunzi biciye mu banyamitahe bigenga. Yamenyesheje nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ko aho bageze mu gushigikira no mu gufasha abanyamitahe ko bamaze guha amabanke ya hano mu gihugu c'u Burundi yose bakamaze kuyiha amahera ashika imiliyoni 5 Amerika kugira ngo bafashe babanyamitahe baba bato eka mbere baba na bamwe bo hagati kugira ngo baronke hera ashobora kubafasha. Yamenyeshe yuko bariko baragira icigwa cimbitse mu bisata 4 mu gisata cerekeye gushora mu mahanga ikawa n'icayi. Yanavuze kandi ko bariko bagira n'ibindi vyigwa 2 vyerekeye mu gisata cyo kwinjiza isukari hamwe na n'ifumbire muzi yuko kenewe cyane mu gisata cy'uburimi. Yavuze rero yuko inyuma y'ivyo vyigwa bazotanga icegeranyo kugira ngo berekane ivyo babikenewe kugira ngo neza na neza abanyamitahe binjire muri ivyo bisata, maze Uburundi buhanira koyoko eka mbere n'abanyamitahe ubwabo baheze bashobore gutera imbere. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yashikirije ibintu 2 avuga ko ari nkenerwa kugira ngo ico gikorwa coko abanyamitahe biyumva bakisanzura. Yavuze cyane ko iryo shira hamwe ryofasha kugira ngo rihimirize abanyamitahe bazane uburyo mu gisata c'umuyaga nkuba. Ati kugira ngo abanyamitahe baboneke no kumuyaga nkuba ukwiye, ati leta y'u Burundi rikwirakora ahayo haba mu gusanura ingomero, haba mu gushinga n'izindi, eka n'umuyaga nkuvuye kuzuba atari ko ripfuza gusahirizwa n'abanyamitahe. Yagarutse kandi ku kindi yabonye ko ari nkenerwa kugira ngo abanyamitahe bitabire agakamo bariko baraterwa mbere n'ubwo buryo bariko batanga babone ko baronka babuha bipfuza kuzana imitahe mu gihugu cyacu Burundi. Yavuze bwabuhi gushira mu buhinga bwa none ibisata vya leta digitalisation. Ati ubwo buhinga bukunze haba intwaro ibereye, haba kandi yuko na bamwe bazana imitahe barabikora naho bari batariho bari, maze bagaheza ibidanozwa vyabo bigakogwa atari uko bahari ariko biciye muri ubwo buhinga bwa none. Ati ico gisata kigiye imbere kizoba imbarutso ikomeye kugira ngo abanyamitahe bashobore kwitwa kumva ako kamara ko batego kugira ngo baze bakorana mu gihugu cyacu Burundi. Uyahagarariye ico gisata gishigiye abanyamitahe cerekeye umuyaga nkuba, yavuze yuko gifasha ari ishiramwe bita Virunga Power gisanzwe kurafasha mu gushikiriza umuyaga nkuba abene gihugu, ko rero takiri inyuma y'iryo shirahamwe kugira ngo umuyaga nkuba ushobore gushikira abene gihugu. Banavuze rero cyo gufashanya kuzana abahinga boterera haba mu migambi no mu vyiyumviro kugira ngo habe integuro nziza maze ziheze bikunde kuzija mu ngiro.
ubugira kabiri nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yakiriye uhagarariye ingoma y'ububirigi hano mu Burundi, akaba ahanini ikiyago cabo cari gihagaze ku mugambi mushasha, umugambi nk'uko byashikirijwe n'uwahagarariye ingoma y'ububirigi hano mu Burundi, umugambi wo ku myaka 5 uzotangura umwaka uza, umwaka wa 2024 gushika umwaka wa 2028. Umugambi wizwe n'abahinga b'abarundi bafadikanije n'abahinga b'ico gihugu, umugambi uzoba wisunze intumbero ya leta n'ivyifuzo nyamukuru byashikirijwe. Uwo mugambi ukaba uzotwara uburyo bugera ku miliyoni 150 z'amafaranga y'abanyaburaya, ukaba uzoba uhagaze ahanini ku migambi 4. Umugambi wa mbere akaba ari umugambi w'amagara y'abantu, umugambi ugira kabiri ari umugambi w'uburimyi mu gisata cyo kuvomera, umugambi ugira gatatu akaba ari umugambi wo mu gisata c'indero ufasha mu gisata c'indero haba mu mashure amwe twita fondamentale cyangwa post fondamentale, eka no mu gisata c'indero bamwe biga imyuga n'ubuhinga. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yakengurutse cyane gufashanya kuri hagati y'u Burundi n'ingoma y'ububirigi, aho yavuze ati ubucuti buri hagati y'u Burundi n'ububirigi ni ubucuti bufise aho bwavuye, kandi u Burundi n'ububirigi busanzwe bwisangije. Aravye Uburundi aho bwaciye naho bugeze, aravye umwanya ababirigi babaye mu Burundi, ati rero ico muzokora cyose tugatera imbere muzogishimirwa. Yateye intege rero yuko babandanya bafata mu mugongo baherekeza iterambere Uburundi buriko. Ubwa gatatu nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yakiriye uhagarariye ingoma y'ubuhande hano mu Burundi, akaba yaraje na burya yaramaze n'iminsi mike hano mu gice cy'u Burundi yinjiye muri amabanga, akaba yaraje ubwa mbere kugira cyane abanze aramutse yongere ayage n'uburongoye urwego nshingwabikorwa. Yagiriye ko ramenyesha ko nabo nyene bafise umugambi iyo ngoma y'ububirigi iri kwirangurira hano mu gice cy'u Burundi, umugambi watanguye uno mwaka ukaba uzorangira mu mwaka wa 2026. Uyo mugambi ukaba uzotwara uburyo bugera n'imiliyoni 134 n'igice vy'amahera y'abanyaburaya. Yagarutse rero ku bisata nyamukuru uwo mugambi uzisunga. Ahaye akaba yavuze ubwa mbere, umugambi wa mbere akaba ari umugambi ujanye no kugwiza umwimbu n'ifungurwa, umugambi uzotwara uburyo bungana n'imiliyoni 54 z'amafaranga y'abanyaburaya. Umugambi ugira kabiri ni umugambi wo gushigikira urwaruka mu kuronsa inyigisho, ubuhinga n'ubumenyi kugira ngo rushobore kwiteza imbere, ruteze imbere imiryango, ruteze imbere n'igihugu. Umugambi uzotwara uburyo miliyoni 14 z'amafaranga y'abanyaburaya. Umugambi ugira gatatu akaba ari umugambi wo gushigikira mu vy'agateka kazina muntu, umugambi uzotwara uburyo bungana n'imiliyoni 33.5 by'amafaranga y'abanyaburaya. Umugambi wa nyuma uzorangurwa muri iyo myaka 4 akaba ari umugambi ujanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, ukaba nawe uzotwara amafaranga angana imiliyoni 36 z'amafaranga y'abanyaburaya. Muri uwo mubonano rero banagarutse cyane no ku bindi leta y'u Burundi yipfuza ko abasanzwe bayishigikira boyifata ko mu mugongo. Aha cyane nyakubahwa umushikiranganji wa mbere akaba yagarutse ku mbuto zirobanuye, aragaruka kandi no ku cifumbire. Uyu ahagarariye ingoma y'ububirigi hano mu gice cy'u Burundi yavuze ko afashe nkama ivyo vyifuzo bya nyakubahwa umushikiranganji wa mbere, agira akavuga ati ivyo tutazoshobora gukora nkuko tubikoze turi ibihugu bibiri bifitanye imigenderanire, turafise ahandi bizoca, dusabe dufashanya n'u Burundi tuvugane n'abasanzwe turi kumwe kugira ngo ivyo bisata biheze bishigikirwa.
ubwa kane aribwo bwa nyuma nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yahaye umubonano uhagarariye umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Limitel risanzwe rijeje gutuma tumanako amakuru, aho uyo muyobozi mukuru yaraje ashima ingene iryo shirahamwe risanzwe rikorana na leta y'u Burundi, ashima mbere yongera anamenyesha nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ibyo iryo shirahamwe rimaze gushikako mu myaka 10 rimaze hano mu Burundi, amenyesha yuko itariki 15 za kuno kwezi kwa Kigarama bazogira umunsi mukuru w'imyaka 10 bazobamaze bakora hano mu gihugu cyacu Burundi. Anamenyesha yuko ubu bageze ku mutahe ungana n'imiliyoni 160 z'amadolari y'abanyamerika, umutahe uno munsi yoshira hamwe ririko ryakoresheje mu gihugu cyacu Burundi. Amenyesha rero byinshi rimaze gukora aburi hakazi kabisatu nabiri aye babandanya gukorana. Yagarutse ko cifuzo ko hoba ikindi gisata ngo cobaja hagati n'ishira hamwe RST risanzwe rigenzura ayo mashira hamwe gutuma ko makuru, avuga ko haraho batozwa amahadabu arenze, ariko ngaho nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yabumenyesha yuko ubwo rwego rusanzwe ruhari ari ubushikiranganji bwa leta. Iyo habaye kutumvikana hagati y'igisata gitozwa amakore n'ikiyatanga, yuko baheza bakitura ubwo bushikiranganji maze bukabatunganiriza imbere yuko bitura inzego z'ubutungane. Yamenyeshe kandi yuko iryo shirahamwe rigeze ku banywanyi barenga imiliyoni 3 kandi ko bashima ko abarundi bizeye uwo muhora. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yakeje ishirahamwe Limitel, arikeza ku myaka 10 rimaze hano mu gihugu cyacu Burundi, aranashima ko ridasiba kwitaba akamo guterera mu bikorwa by'iterambere cyane cyane mu gisata c'indero, aho ahatari hake rimaze kuronsa ibikoresho mfashanyigisho amashuri zaba intebe canke ibitabo. Ariko rero yagiriye ko arikebura, arisaba yuko ryoraba ingene ryokomeza amaserivisi ibikorwa rikorera abanywanyi, ko bari habidoga kubera kumbure ko baronse abanywanyi benshi ugasanga bararengera ubushobozi bafise, ko rero bogerageza bakaraba ingene boteza imbere kugira ngo abanywanyi bagororwe bongere batere bizera iryo shirahamwe.